Inyuma yaho isoko yo ku mugwa mukuru w'intara ya Butanyerera ifashwe n'isanganya ry'umuriro mw'ijoro ry'uwa 9 mu Kakaro, aho twaciye kuri uyu wa kabiri twasanze igice cashoboye gusha abari bahadandariza bariko barasanura kugira basubire ku mirimo yabo nkuko bisanzwe. Ahatashoboye gusha imirimo ikaba iriko irabandanya. Urongoye abadandaza muri Butanyerera Havyarimana Jabo akaba yaremesheje ababuriye ivyabo muri iyo soko ndetse n'umuryango wabuze uwabo biturutse kuri iryo sanganya. Nkuko mwabonye nk'abantu bose abanyagihugu babonye igihugu kikabibona, twaragize isanganya ry'umuriro wadutse mu isoko imwe dusanzwe turongoye yo muri komine Ngozi, aho isoko yadukamo umuriro ku munsi wa 4 w'indwi iheze. Rero twagira tubanze duhoze ababuriye ivyabo niyo sanganya ry'umuriro, tunahoze hariho n'umuryango wabuze umuntu yitavye Imana kubera irya sanganya. Rero turifatikanije n'abandi nkuko batanze ihumure bagahoza abadandaza baburiye ivyabo, natwe turabahaye impore bihangane, mbere ni heza, bazobandanya bakora ibikorwa bya biterambere. Rero igituma mwabonye abantu baja ku kivi, haciye habaho komisiyo irongowe yatowe n'intara kugira ngo ikurikirane iki kibazo cyo muri soko kuvyononekaye, harimwo no guca bihutira gukora isuku kugira ngo bace batangura basanure, hanyuma basubire ku mirimo, kuko murazi yuko iyi soko ya Ngozi ari kigega, twofata kari kigega cy'igihugu kuko kirimo abaguzatunga benshi kandi na kirimo ibidandazwa byinshi bihurumbirwa mbere n'intara zose zigize iki gihugu cyacu ciza c'u Burundi. Akavuga kandi ko ubu bariko baragerageza kubaka bitandukanye nuko yari yubatse mu ntumbero yo gukinga mu gihe hadutse benayo masanganya. Agahumuriza n'abaguzi ko borema ko n'abariko barasanura vuba bazotangura gukora ku mugaragaro. Ubuhinga twovuga buzaba butandukanye n'ubwahahora, nuko mwamaze kubona iri soko ukuntu rimeze, isanzwe rifise amabarabara abiri asanzwe acamo za kizimyamoto. Rero ico gihe ubwa mbere twarasakara mayo mabarabara, ariko ubu bijya byo gusakara twabikuyemo kuko twasanze umuriro wafashe gihande kimwe byoroha kugira ujabukire mu kindi gihande mu gihe hasakaye hose. Rero ubu turiko turabahimiriza abadandaza kugira ngo basanure neza bisunze amategeko, atacyo na kimwe barengeje ku kibanza basanzwe bafise, no kurenza ko hari utuntu bari mu misi yahera bari barafashe ingendo yo guhomekako. Ubu nta byo guhomekako, umuntu yubaka ikibanza ciwe akacyubaka neza kugira ngo ntihagire ibindi byago dushobora kugira, kandi uko bariko barabikora turabona ko bariko barabikora mu bwitonzi ntangere. Rero abaguzi borema n'abariko barasanura mwino misi mu ndwi imwe canke zibiri, ibidandazwa bizosubira kuboneka nkuko vyahora. Mwomenya ko ahatashoboye gushikirwa nk'adandarizwa ivyamwa, ahadandarizwa ibitenge kwibarabara rirabana na Bata, ko imirimo yariko irabandanya ukuri kwamye, kandi n'abaguzi bari bahari bakanashima kuko bari bazi ko izoca yugagwa nubwo batashoboye kuvugira ku vyuma vyacu.